Reka dusubire duhe mwiriwe na mwaramutse mwebwe mwese mwamaze gushika ku murongo muriko murakurikirana kino kiganiro kidasanzwe c'ishirahamwe Fokode. Mbega birakunda ko impunzi z'abarundi zose zitahuka imbere y'uko uno mwaka w'2025 urangira? Niba bidakunda hoba bitumwa n'iki? Niba bikunda naho vyokunda kubera ko habaye iki? Ngiki ikibazo tuza guca hirya no hino mu kiganiro ahanini kiza gushimikira kuri raporo iheruka gusohorwa n'ishirahamwe Fokode ku vyago bikomeye bamwe mu barundi bahungutse bahuye navyo ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Umutumira aza kuba ari umwe mu Rudende ari nawo Alice Hakizimana dusangiye kuremesha kino kiganiro, aza kubabwira mu kanya mbere ababwire n'ukuntu kino kiganiro kidasanzwe gitunganije. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru nkuko mwanyumvise ijwi Alice Hakizimana nimba munyumva mwitwe n'ikaze muri kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, kaze namwebwe muri kino kiganiro. Nkuko hejeje kubimenyesha bariko baradukurikirana, umutumire muri kino kiganiro uno musi aza kuba ari umwe. Uwo nawe ni Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Nkuko uhejeje kubivuga umutumire umwe kuko uno musi tuza gushimikira kuri iyi raporo iherutse gusohorwa n'ishirahamwe Fokode ku bijanye n'amabakorerwa cane cane impunzi z'abarundi zihunguka. Ikiganiro kigenda nk'uko ibindi vyahora bigenda, naho dufise umutumire umwe, ni ukuvuga ko mw'isaha ya mbere tuza guha ijambo umutumire kugira ngo atubwire ibitari bike akirya nino ngira ngo ibiri muri iyi raporo baherutse gusohora. Hanyuma mw'isaha ikurikira tuza guha ijambo abari ku murongo kugira ngo bashobore kubaza ibibazo canke bagire ico baterereye kuri kino kibazo turiko turaganira ko uno musi. Tubibutse ko kino kiganiro muriko muragikurikirira ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi ya X, Facebook na YouTube vya Fokode. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na mugenzi wacu Jerome Kazabukeye. Ikiganiro gihagarariwe na Gordier Niyongeko nkuko vyama bigenda. Silver ngira ngo turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego Alice urakoze cyane. Pacifique sinzi ko muriko muratwumva. Pacifique nimba mutwumva mwugure mikro kugira ngo muramutse abariko baratwumviriza natwe dushoboye no kubaramutsa. Mwiriwe nimba mutwumva Pacifique Nahazwe. Mwiriwe cyane, ndabaramukije mwebwe nyene mutunganije ikiganiro, ndaramukije abo turiko turagisangira bazogikurikira bose n'abazogikurikira no mu nyuma, ndabahaye mwiriwe. Murakoze cyane, kaze muri kino kiganiro. Akabazo ka mbere Pacifique Nahazwe, si rya mbere mukora ivyegeranyo ariko twabonye muri no ndwi Fokode isohora icegeranyo kidasanzwe, icegeranyo kivuga ku vyago bikomeye impunzi zahuye navyo ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Mbega ko imyaka 9 iheze abarundi bari mu buhungiro, icyumviro cyo gukora ino raporo cyaje kizana nahe? Iyi raporo yo igiye guhindura iki canke mwifuza kwifasha iki? Ego murakoze cyane. Ku munsi wa mbere uheze ishirahamwe Fokode ryarasohoye icegeranyo. Icegeranyo nkuko mwamaze kubivuga kigaruka cyane ku mabi agenda arashikira impunzi z'abarundi zihunguka. Mu kanya warugize uti imyaka irabaye 9, mbere ahubwo mu kwezi kuza mu minsi iri imbere imyaka izoba ibaye 10, dufashe ku vyago vyabaye muri 2015 abarundi batari bake bagiye mu buhungiro, bahunga intwaro yariko irabica n'ubu ikibandanya, intwaro yariko irabanyuruza, intwaro yariko irapfungira ubusa, bahunga iterabwoba ridasanzwe ryari mu gihugu, na cane cane ubwa mbere ryatumbera kubiyamirije ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza, ariko mu nyuma bitera bifata uwo muntu wese yikekwa ko adakundana n'ubwo butegetsi, washobora kuba uri mu biyamirije ikiringo ca gatatu canke ukaba utarimwo. Mu nyuma haza bene ibi bivugwa cyane vy'imihari y'abagwanyi, hatangura ivyo kwikeka ngo abantu barakorana n'abagwanyi. Mu nyuma rero niho twabonye haza haraba akamo k'abategetsi bavuga ngo abantu nibatahe, ngo impore yaragarutse,
turatangura kubibona mu mpera y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza za 2018, 19, turabona abantu bahunguka, muri abo bahunguka tukaca tubona abagira ibibazo bikomeye, twagiye turavuga no ngaha tuza kugarukako. Perezida Ndayishimiye igihe aje ku butegetsi muri 2020, we rero aza avugira hero kwaje kubahiriza agateka ka zina muntu, kwaje guhana ivyaha vyahonyoye agateka ka zina muntu nyene, hanyuma abandanya gutera akamo gose impunzi ngo nizihunguke. Mu mwanya wa mbere n'amakungu asa n'ayamwizera, baribaza koko ko ari umuntu aje afise icyo ashaka guhindura. Muribuka amezi ya mbere muri 2020 umenga hari ikintu cyahindutse, twumva imbonerakure bazibuza gukizura, turamara nk'ikiringo hafi cy'amezi abiri arenga gato ivyo kunyuruza abantu twumva vyahagaze, ariko guhera mu kw'icenda 2020 tuba tubona birasubiye kuvumbuka. Rero guhera ico gihe ivyo twabonye biteye ubwoba, abantu banyurujwe ni benshi, harimwo nabo biboneka ko banyuruzwa kubera ko baba bitavye ka kamo nyene ngo bahunguke. Muti rero twakoze iyi raporo kubera iki? Wanashima umuntu ayisomye, mu byo arabonamwo ibyo tuba dusanzwe twaramaze kuvuga mu maraporo ya ndondeza nk'abo bagiye baranyuruzwa. Ico yisangiza ino raporo nuko yoyihagarara ku bantu banyurujwe kubera ko bari impunzi bakitaba akamo ka leta bakaca banyuruzwa. Harimwo n'abandi twerekana ibindi vyago bagiye baragira. Uretse ivyo vyo kunyuruzwa, hari abafashwe barapfungwa, ugasanga bapfunzwe ukuntu bitanaboneka ico bapfungiwe, bamwe bari mu minyororo bamaze y'imyaka 3 irenga ata amadosiye bafise. Hari ahandi twumvise n'abanyurujwe bakugwa mu bihugu bimwe vy'impunzi nko muri Tanzania, impunzi zikanyuruzwa bakazisanga zigeze mu Burundi zigacibwa n'imanza zigapfungwa. N'ubu turavyumva. Hari bitigiri mufise, nimba mubifise hafi mwoza muragira ko mutanga uturorero? Ego, nabaye ubwa mbere nk'uza ku kibazo ca mbere mwari mumbajije, ariko mu nyuma ca ntera ninjira nyene kw'idonido tuvuga abantu. Rero ica mbere ni ico c'uko ubutegetsi bwahenze abantu bukabahenda ngo nibahunguke, ariko bahunguka bagahura n'ivyago bikomeye. Ikigira kabiri nuko muri kino gihe tubona mu bihugu vyagiye birakira impunzi kandi vyagize neza, dushimira cyane, hariho ikintu menga kiriko kirahinduka muri no misi, aho impunzi ziza ziratubwira ingorane ziriko ziragira mu bihugu bitandukanye. Hari ibihugu bimwe bimwe vyo bizwi kuva imbere nka Tanzania, isanzwe izwi ko ikorana cyane n'ubutegetsi, impunzi zaho zibangamiwe ku rugero rudasanzwe, buri mwanya babwirwa ngo murataha, igihugu cyanyu kirimwo amahoro. Hari dufatiye nko muri Afrika gusa, hari ibindi bihugu nka Zambia, impunzi zamaze ziriko ziravuza induru zivuga amagorwa zifise, cyane cyane bo bakagira ingorane z'uko bohera mu ikambi ahantu kure, akazi nako bashobora kukaronka i Lusaka ku mugwa mukuru, bahagira ivyo bibazo, ahandi bakabwira ati nimutahe nimba mudashaka kuguma mu makambi. Turakunda kumva b'i Nairobi muri Kenya nabo badutera akamo. Twaje mu bihugu vya kure nk'ibi vya Buraya, naho nyene hari ibihugu bwa mbere vyorohereza cyane abarundi babigezemwo, ariko dutanguye kubona muri no misi abarundi babigiyemwo batoroherwa. Nk'abarundi bari mu gihugu c'Ubuswisi ni benshi batwandikira batubwira ko muri no misi bariko barabankira, basavye ubuhungiro bakabubima. Uraba abahungiye mu gihugu nka Swede nabo nyene bariho batubwira ko amadosiye yabo ariko aragorana kandi usanga amaze igihe kinini batarishurwa. Hari abari nko mu gihugu c'Ubudagi, mu Budagi baravuga ko bobo babareka bakagumaho bagashobora gukora, mugabo nabo nyene usanga bamaze imyaka 2-3 batararonka impapuro z'ubuhungiro. Hari n'ibindi bihugu twumva amakuru asa n'ayadutera ubwoba muri kino gihe, bisa n'ibivuga ko vyogabanya ingene vyakira impunzi z'abarundi. Hari igihugu ca Canada cyari cyatwakiriye abarundi benshi cyane kuva muri 2015, cyari igihugu kiboneka cuguruye ku barundi, ariko guhera aho havugiwe ko
muri uno mwaka Canada igiye kugabanya ibyo kwakira impunzi, biboneka ko bitera bigabanuka cyane ibyo byo kwakira abarundi. Rero muri rusangi twifuza ko ayo mareta atahura ko mu Burundi ikibazo kigikomeye, ko umurundi arinze ashobora gusohoka akagenda gutakambira iyindi leta ati ni mu ntabare ni mu nkingire hari iwacu ndagowe. Twifuza ko ayo mareta bimenya ko umurundi agowe, uwarinze abashikira bakamutabara bakamugumana. Ni ngaho muri raporo mu kuyiheza hari ibyo dusaba, aho dusaba ko nk'ibyo bihugu biriko birasabwa kwakira impunzi ko bobakira, canke ibihugu vyamaze kwankira abantu b'abarundi bikaba byamaze gufata ingingo yo kubirukana, tukabisaba ko vyoba birarabangeriye ivyo vyo kubirukana, kubera ko iyo umuntu asubijwe mu Burundi ashobora gushikira mu byago bikomeye cyane. Ego Pacifique Nazwe, muri iyi raporo murabona ko mwavuze ku bantu bagera ku 17 harimwo abazimiye batazi irengero ryabo, abafunzwe. Mwabigarutse ko ibihugu no munsi biriko biranka guha ubuhungiro abarundi, ibindi bikabasaba ko bosubira mu gihugu cabo kuko bavuga ko hariho amahoro. Mu gihe uno munsi umuntu aravye abona neza ko ikibazo c'umutekano mu Burundi kikiri ingorane, hariho n'ubu abifuza kugihunga, mwibaza ko uno munsi ivyo bihugu ni kuko ivyo biba biriko birafata izo ngingo zo kwimana ubuhungiro canke zo gusubiza abarundi mu bihugu vyabo? Umuntu yobanza akavuga ko muri rusangi atari ikibazo cerekeye abarundi gusa. Uravye mu bihugu nk'ibi vya Buraya, muri rusangi hariko haraza amareta atipfuza ko abanyamahanga bagwira mu bihugu ibi vya Buraya. Uravye ni henshi, ukaca uraba guhera kuri leta zunze ubumwe za Amerika, leta ihari uyu munsi ingene iravuga ko ahubwo ni n'abariyo batari bake yipfuza kubirukana. Navuze nka Canada ingingo iherutse gufata. Ugiye rero i Buraya aho usanga hariko harafata ubutegetsi imigambwe yegereye cyane abo bita la droite, bigakomera ari abo bita extreme droite, n'imigambwe idakunda abanyamahanga ko bazi Buraya. Icambere nico. Ikigira kabiri nuko hariho leta y'u Burundi biguma ivuga ko ibintu bimeze neza, ibintu bisa neza. Amareta arashobora kurondera kwitwaza bene iyo mvugo bagira bati twaba dutomboye tworonka ico dufatirako kugira ngo abano bantu ntitubemerere kubaha ubuhungiro. Nico gituma bihambaye ko amashirahamwe nk'aya yacu n'abandi bose bakora ku bibazo by'agateka kazi na muntu baguma bashobora kwereka ayo mareta ingaruka ziriho ku kwirukana umurundi yamaze gushika mu gihugu aje gusaba ubuhungiro. Novuga ko bikuru biriko bituma ari ivyo. Ego, Pacifique Nazwe mu kanya nari ndababajije ku vy'ibitigiri, ngira ni naho mugiye kwishura ibijanye n'ibitigiri. Mwebwe impamvu muvuga canke mwaronse amatohoza mwashize no muri kino cegeranyo zerekana ko hataragera ko bataha, ko ivyo leta ivuga mu karimi ko kuryoshya amakungu kugira ngo yerekane ko ibintu vyera i Burundi, mwasanze atari vyo nibihe? Hariho ubwa mbere twavuze ko hariho abo twagiye turatohoza ko bashitse mu Burundi bakaca banyuruzwa. Imbere yuko mvuga kuri ico, noba ko muri rusangi abantu bose bahungutse iyo turiko turaganira batubwira ko aho bari hose bibona ko bacunzwe. Baba bacunzwe n'abajejwe intwaro, baba bacunzwe n'imbonerakure, baba bacunzwe n'abo mw'iperereza. Ico ni ikintu novuga ko muri rusangi kimeze gutyo, ku buryo iyo bariko bariyunguruza, iyo bariko barahura n'abantu, usanga ari kenshi haje umuntu kubabaza wari hehe, wari mu biki, abamuhura ni bande, bo muvugana ni bande. Ni benshi batubwira ingene amatelefone yabo iyo bayatwaye nk'ahantu kuri charge gushiramwo umucanwa, bisanga telefone yuguruwe, hariho abantu bagerageje kuza gusoma ibicayo. Rero muri rusangi abahungutse nka bose babayeho biyumva kumengo si abanyagihugu bakwije vyose nk'abandi barundi bahasanze, bakabaho hariho urwikekwe ruteye ubwoba rubariko,
ku ruhande rumwe bakabikeka ko boba bakorana n'imigwi y'abagwanyi bibaza ko iyo bari mu buhungiro bavugana bahuye bakoranye, ku rundi ruhande bagasanga bikeka ko boba bakorera ibihugu boba bari barahungiyemwo bakaba baje ari ba maneko b'ivyo bihugu. Ico nico novuga kiriho muri rusangi ku bantu bahungutse iyo tuganiye ivyo batubwira. Rero nko mu byo twagiye turatohoza turafise nk'uburorero bw'aba bagiye barahunguka hanyuma mu nyuma tukumva bafashwe babuzwe irengero. Urazi ko muri Fokode uko tubivuga dutanga uburorero cyane cyane, ntituba tuvuga ngo nivyo bitigira ibyo banyurujwe bose. Nko ngaha mfashe ibyo dufise byose muri rusangi, ibisanzwe biri muri ino raporo, ibishobora kongerwa ko bitanditswe muri raporo, turafise abantu begereza 200 dufise ingene bafashwe bamaze guhunguka. Abo bantu usanga umwe wese bifise uko vyisa ariko bifise ico biza guhurirako. Reka ngene ndatanga nk'uburorero bumwe bumwe kuri aba bagiye baranyuruzwa bakabugwa irengero ryabo. Novuga nk'akarorero dushake duhere ku bintu vyo hafi cyane kuko turiko turabivuga ari abantu baca bibaza ngo nkeka ari ibintu vya kure. Mpere nko ku mwaka uheze wa 2024 turafise nk'uwitwa Yeremiya Niyokindi. Yeremiya Niyokindi yari umunyagihugu wo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Umunsi umwe ku mugoroba haza umukuru w'iperereza mu ntara ya Kirundo yitwa Pepe Habimana, aza ku rugo rwa Yeremiya Niyokindi. Niyokindi yari asanzwe yarabaye impunzi, yongera kandi aba umuntu aza arasohoka igihugu aja gukorera mu gihugu ca Tanzania. Muri Tanzania akaza guca ibiti, akaza gukora mu mirima. Rero kuri uwo muntu yigeze kuba impunzi bakamubona aguma asohoka, haca haza rwikekwe bakamwagiriza ko aho asohoka aba agiye guhura n'abashaka kuza guhungabanya umutekano. Ni gutyo ku mugoroba wo kuwa 18 mu kwezi kwa kane muri 2024 mu mwaka uheze, Yeremiya yagiye abona afatwa n'uwo mukuru w'iperereza n'abajejwe intwaro ku mutumba bako abona, bamufata bamwinjiza mu modoka kamyonete Toyota yera y'ibiyo bitabona, iva ngaho iva ku Ntega irabandanya mu Kirundo. Abiwe barakurikirana kuva uwo munsi gushika ubu nta urigera asubira gutora irengero rya Yeremiya Niyokindi. Urumva nk'uyu uravye ko ikibazo ciwe kije, yarahungutse ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, yongera aza arasohoka igihugu akaja muri Tanzania. Bisa n'ivyashikiye uwundi yitwa Viateur Nzigo. Viateur Nzigo nawe ni umunyagihugu ava mu ntara ya Muyinga ku mutumba witwa Gikwiye muri komine Gasogwe. Uyu nawe yari yahunze muri 2015, ahunga yari indongozi y'umugambwe ico gihe witwa FNL ishami rya Gwasa, ubu ni CNL, yawutwara kuri uwo mutumba wa Gikwiye, ahungira mu Rwanda ubwa mbere, mu nyuma arava mu Rwanda aja muri Tanzania. Muri 2020 kakamo karaje k'umukuru w'igihugu, Viateur Nzigo arahunguka agaruka aho yaba, ariko kubera ubuzima bwa butoroshe nawe nyene afata bimwe byo kudarasohoka, cyane cyane we yaja muri Kenya kurondera ubuzima muri Kenya. Avuye muri Kenya umutwara ku mutumba akamarondera kumusiguza cyane ico kintu azaraja kurondera, hamwe akumva musaba ngo icupa ngo namusororere. Nk'iryo rya nyuma mu kwezi kwa gatatu 2023 yamwagirije ko yanse kumusororera kandi iyo azaraja atahazi. Icakurikiye nuko mu gitondo ca kare hari mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 2023 haje imodoka akundi nyene usanga ari kamyonete yera y'ibiyo bitabona, henshi usanga bimeze uko, ni imodoka z'abatwara iperereza mu ntara. Aho mu ntara ya Muyinga iperereza ryatwagwa n'umukoroneri mu gipolisi yitwa Felix Havyarimana, bakatubwira ko yari kumwe n'indongozi z'imbonerakure uvugwa cyane akabasha abandi nimubona
atwara imbonerakure mu ntara ya Muyinga, yakoze ibara, tumaze kuvuga mu madosiye atari make, yimirije kuba umushingamateka ku izina rya CNDD-FDD. Rero uyu muntu aba afashwe abiwe baratabaza rwose muri ico gitondo, ku buryo mu gitondo nyene bagiye no kwirabira ku biro vy'ubutwara iperereza i Muyinga, ariko ntibigera basubira gutora Viateur Nzigo. Abaragiye guhera ico gihe, urumva wewe imyaka ibaye 2 atarigera asubira kuboneka. Ubwo burorero bubiri burasa, umuntu yarahungutse hanyuma birashika aja kurondera akazi hanze, kubera ko azaraja hanze acafatwa ko agiye gukorana n'imigwi y'abagwanyi canke abansi b'igihugu, bigahera ngaho umuntu ntiyigere asubira kuboneka. Hari uwundi yitwa Christophe Niyonzima. Christophe Niyonzima nawe yari yahungiye mu Rwanda, ahunguka muri Kigarama 2020, yava muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, ashika arakora akazi ko kunyonga abantu muri taxi, ava ngaho i Busoni abatwara Ingozi, bava Ingozi baja mu Kirundo baja i Busoni, gutyo. Mu nyuma mu kwezi k'umunani muri 2021 asanzwe ariko aranunguruza abantu, ageze aho bita ku masanganzira ya Muyinga na Kirundo na Ngozi, niho yacafatwa n'abasirikare bo mu iperereza rya gisirikare. Mumva turi muri 2021, ni umwaka twavuze ko iperereza ry'igisirikare ryakoze ibara, ryanyuruje abantu benshi cyane. Bamufata na ya modoka yiwe, batera baja Ingozi. Guhera ico gihe ntawe urasubira gukubita ijisho Niyonzima Christophe, guhera mu k'umunani 2021. Uyu nawe azize iki? Azize ko aba ku rubibe hafi y'u Rwanda, bamufata ko yoba aguma avugana n'abantu bari mu Rwanda. Kubera ico cyonyene umuntu abaranyurujwe, inyuma y'amezi 8 ahungutse, ntigera asubira gutorwa. Ego, akabazo Pacifique, kumbure mwavuze abahuye n'ivyago, mbega mw'iraporo mwakoze nta batahuye n'ivyago bo mwoba mwaratohoje ko, ku buryo ko igihugu bavuga bati iyo Focode nayo no guhuguza, none nta banyepolitike batashe no munsi bakora n'ubuzi? Ibijanye n'agateka ka zina muntu buriya rero ntabwo bikorwa bene uko. Ibijanye n'agateka ka zina muntu dufata ko niyabaye umuntu umwe gusa ahonyowe. Burya agateka ka zina muntu bafata ko umwe gusa ahonyowe, n'abantu bo kw'isi yose ubundi baba bahonyowe mu gateka kabo. Rero twebwe mu maraporo ntabwo ubwo munyibutse za ntwaro za kera ari intwaro yakunda kuvuga ngo Burundi bwose buri mu mahoro, ngo kiretse ngo muri Bujumbura rirare. Nibuka imyaka twumvirije amakuru batubwira ko Burundi buri mu mahoro kiretse Bujumbura rirare. Rero ubundi nawe yohavuga ngo abantu barahungutse, ariko abanyurujwe nabo muriko muravuga hariho abandi benshi batanyurujwe. Iyo bimeze gutyo, n'ubutanyurujwe abashobora kunyuruzwa umwanya wari wo wose, kuko nta kimukingira na kimwe ku kunyuruzwa. Ni ukuvuga n'ubutaranyuruzwa ashobora kunyuruzwa umwanya wari wo wose. Twavuze n'abagiye bafatwa bakaca bapfungwa. Mbere no ngaha naho nyine reka tuhavuge ko gato, ntitugume kuri kimwe gusa. Nk'ibyo by'ibihugu bivuga ngo bisubize abantu mu Burundi, dufata akarorero k'umuntu yasubijwe mu Burundi avuye muri bene ibi bihugu vya Buraya canke byo muri Occident, uwitwa Clement Nkurunziza. Clement Nkurunziza yakuwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2018, arashikanwa mu Burundi. Ashitse mu Burundi acururuka indege, ubwo nyene acarafatwa n'abakozi b'iperereza, baramutwara hariya mu iperereza, aho amakuru dufise avuga ko yoba yaranagiriwe nabi. Mu nyuma bamukura mu iperereza, bagenda kumupfungira mu ibohero ry'Ingozi. Icaha bamusizeko, bavuze ko Clement Nkurunziza yaserukira abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu 1995, ko kubw'ivyo ashobora kuba afise uruhara mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu bari biga muri kaminuza y'u Burundi mu 1995. Ngaha ikibazo cyaciye cyaduka ku rubanza rwiwe rwaruguruwe mu 2020. Urubanza rwuguruwe, abashingamanza biwe barerekana ubwa mbere bwo kwicaha ariko aragirizwa, uravye amategeko y'u Burundi, cabaye prescrit. La prescription ni iki? Bavuze prescription ku batakizi, haba kutumva igifaransa canke kutamenya ivyo vy'amategeko.
nuko mu mategeko iyo umuntu akoze icyaha hari imyaka ihaciye kitarakurikiranwa icyaha kitaba kigikurikiranywe. Rero abashingwamanza biyo bavuze bati imyaka ihaciye mutigeze mu masentare y'u Burundi mukurikirana Clement Nkurunziza kuri ico cyaha muriko muramuvuga ko ntibishoboka ko mucugurura. Ubwa kabiri icyaha muriko muravuga ko kiri mu rutonde rumwe rw'ivyaha bijejwe severe wa mugwi w'igihugu ujejwe ku ukuri no kunywanisha abarundi. Rero ntitwumva ingene iki cyaha ciwe caje muri sentare kandi kiri mu vyo severe yategerezwa gutohozako. Bikaza mbere binatangaje ingene kuri ico cyaha cabereye muri kaminuza hoca hakurikiranwa umuntu umwe gusa kandi abashobora kuba baragize uruhara muri ubwo bwicanyi ari benshi, ari abanyeshuri benshi uyu munsi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu, harimo n'abanywanyi mbere bakomeye ba CNDD-FDD. Byose ubiravye usanga kuri Clement hari ikintu kitumvikana. Abantu benshi bagize bati itegeko ry'urubanza cigwa ryoba ryavuye ku mushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe yitwa Aimé Laurentine Kanyana, niwe yategetse ko Clement Nkurunziza naho hari ivyo bintu byose mu mategeko biboneka ko biriko birahonyogwa ategerezwa gucibwa urubanza kandi ahabwa igihano cyo gupfunga ubuzima bwose. Kubera hari ko hahonyogwa amategeko abashingwamanza biwe ntibanaburanye, baravuze bati ibi bintu ntibishoboka, ntitwemera ko mutwinjiza mu rubanza rudashoboka turavye amategeko, ubwo rubanza ntirushoboka. Urubanza ruca rucibwa impaga ataburanye. Ubu haraciye imyaka 7 ibintu vya Clement biri mu gipfungu. Rero ibi vyerekana ibishobora gushikira abandi benshi mu gihe vya bihugu vyakiriye izo mpunzi, abo bantu bakaza kubasaba ubuhungiro, hamwe bo bimu buhungiro bagafata ingingo zo kubasubiza mu Burundi. Hari abantu benshi bashobora kuca bahura n'ivyo vyashikiye Clement kandi bigakogwa ata amategeko ariko arakurikizwa nk'uko vyabaye kuri Clement. Pacifique Ninazo ngirangarutse gato kuri aka kabazo Gilbert yariko arababaza. Hariho nk'uko yabivuze abarundi bataha ntibakomakomwe bakaba mu mutekano, cyane cyane abanyepolitike. Tuhora twumva leta y'Ubujumbura kenshi ivuga ngo abashaka gutaha nibatahe basabe ikigongwe kuko uhunga igihugu wese afatwa nk'umwansi w'igihugu canke yakoze icaha, mugabo bakavuga bati uhungutse natahe asabe ikigongwe. Abo banyepolitike ngira ngo bataha ntibakomwakomwa kuko ngira ngo bashika bakishikana bagasaba ikigongwe, ngira ngo nico gituma baba bafise umutekano kurusha abandi, kuko tubona ko muri urucegeranyo mwagize abariko barafatwa cane canke abagirirwa nabi n'abanywanyi ahanini b'imigambwe itavuga rumwe na leta kandi akaba ari n'abanyagihugu bato bato. Ivyo vyo ntibibaza ko vyoba bifitaniye isano? Ku ruhande rumwe novuga ko abanyapolitike bamaze gutaha ubwa mbere bwo n'abanyapolitike bake cyane, ni bake cyane. Usanga kenshi barabegereye umugambwe CNDD-FDD ko boba batekaniwe, ko boba bafise umwidegemvyo ntaco nzi, sinzi nuko bonyene bokwemera kubivuga ko neza, kuko ni benshi muri bo batashe bari abanyapolitike tuzi, bari bafise umwete, bafise ijambo bavuga, bafise urukino rwa politike nyene bakina, mugabo kuva batashe tutarigera dusubira kumva n'ijwi ryabo. Umuntu aca asigara muri kabaza, ni kubera iki tutigera twumva Jeremy Ngendakumana? Ni kubera iki hariho abantu batashe nyene benshi tuma twibaza igituma batakivuga, kandi mu gihe batari bwatahe wabona bafise umwidegemvyo, bafise ico bashikiriza ku buzima bw'igihugu. Ku bwanje ico ni ikimenyetso ca mbere. N'ingene bataha urabona ko umengo n'abantu batogwa, ubutegetsi buritorera bamwe bamwe bahoze begeranye nabwo bukaja kubaraba bukababaza ko boshobora gutaha. Ariko muri rusangi hariho abanyapolitike canke twebwe duhanira agateka kazina muntu canke mu bamenyesha makuru, abantu ubutegetsi bubandanya kwita abansi b'igihugu, biboneka neza ko batarekuriwe gusubira mu gihugu cyabo, kugeza naho ubu bigeze ku rugero ruteye ubwoba. Nk'ibi duherutse kumva vyashikiye umumenyesha makuru Sandra Muhoza, ahaja muri sentare bakamwagiriza icyaha kitabaho mu mategeko, ngo yaravuganye na jewe
ngo yaravuganye n'abamenyeshamakuru bari hanze. Nimba umuntu yoshobora guhanwa yagirijwe ko yavuganye n'umuntu yahunze, mbega uwo muntu yahunze nawe yotaha bocamugira gute? Murumva ko hariho abantu batarekuriwe gutaha muri ico gihugu, kandi biboneka ko batashe bogirirwa nabi cyane, kugeza kuri urwo rugero kuvuga ngo waravugishije naka turaguhana, atani itegeko bavuze rihana kuvugana na naka. mugomba gusigura Pacifique Ninazo yuko nk'aba mwatubwiye muvugana bariko bakubuhungiro Swede, Suisse, mu Budagi, muri Canada, mu Bubiligi no mu Faransa n'ahandi, abo vyoboneka basubijwe inyuma bikaboneka ko bavuganye namwe ko boca bafungwa nka Sandra. Ngaha hariho ibintu bibiri. Hariho ubwa mbere abantu mu basaba ubuhungiro berekana ko bari bavugana nanje, bakavuga ko bagize ingorane kubera ko hari abantu bo mw'iperereza bashoboye kumenya ko bavugana nanje canke bavugana na Focode canke bavugana n'isekeza ndondeza, ugasanga bararifashije mu matohoza yagiye arakogwa. Hariho abo tuzi neza basaba ubuhungiro bifatiye kuri ico, kandi na Focode y'ivyo biri vyo iraheza ikavyemanga ikavuga ko uwo muntu koko yari asanzwe akorana na Focode. Nk'uyo urumva ko atashe yoshobora kucagira ikibazo gikomeye nk'uko twumva vyagendeye Sandra Muhoza. Ubwa kabiri hari ico nawe uvuze, n'abasanzwe bari hanze, mu gihe bari hanze ugasanga naho nyene baciye batuvugisha, ugasanga twaravuganye, twarabaye n'abagenzi, twarahuriye mu bibanza bitandukanye, twarakoranye amanama, twarakoranye imyiyerekano i Buraya. Abo nabo nyene urumva ko baramutse bataha baca babwira bati mwebwe dufise ivyemezo ko mwari kumwe n'uwo dufata nk'umwasi w'igihugu akomeye. Abo bose batashe boshika bagira ingorane zikomeye mu gihugu cabo, birumvikana. Rega Pacifique Ntazwe, abenshi mu bo tubona muri kino cegeranyo muheruka gusohora n'abarundi bahungutse bavuye mu bihugu bibanyi. Mbega ntimwibaza ko ikibazo c'umutekano canke kwinubana kuko abahungiye mu bihugu bibanyi boba babandanya bakorana n'imigwi canke bariko bararondera amakuru nkuko mwagize kubivuga, uko kwinubana kw'ivyo bihugu n'uwo mutekano mukeya ubonekana muri ino misi, vyovyo ntivyoba bituma abo bantu bahungutse bavuye muri ivyo bihugu bagirirwa nabi kurusha? Siko ndakibona, ahubwo uko kimeze, abantu bagiye barahunguka benshi nabaje bava mu bihugu vyo mu karere hafi y'u Burundi. Impamvu bamwe zituma bahunguka zikaba impamvu z'ubukene. Murabona muri Afrika ibihugu ntibifasha cyane impunzi nk'uko iyo umuntu ahungiye mu bihugu vya Buraya aheza agafashwa agashobora kubaho, mbere bamwe ugasanga barashoboye no gufasha imiryango yabo iba yarasigaye mu gihugu. Abantu rero, umuntu ari muri Tanzania, umuntu ari mu Buganda, umuntu ari muri Congo, umuntu ari muri i Nairobi muri Kenya, navuze ivyo ibiriko biraba muri Zambia, hari ibishikira abarundi bari muri Afrika y'Epfo. Birashikaho umuntu ashobora kumva ko ananiwe agafata ingingo y'ugutaha, kandi ugutaha kwiwe kukamera, hari ijambo ry'ikirundi riko riransiga umenga mu kirundi bavuga ngo kupfa kuruhinda, kukamera nk'ukwiyahura, ariko bakavuga bati nugupfa aho turi n'ubundi dusa n'abapfuye, reka dutahe turabe ko iwacu twoshobora kubaho. Reka ngaha mu nkundi rece ntanga akarorero ko twashimye ko tuza turinjizamwo uburorero. Hari nk'umusore yitwa Ivan Irakoze. Ivan Irakoze ava mu Nyakabiga, yarahunze muri 2015 araba mu Rwanda, mu nyuma aja kuba Inakivale mu Buganda. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 kubera ko abona ubuzima bwamwankiye, avuga ati none jewe mpfire ngaha mu mahanga, afata ingingo y'uguhunguka. Narijya hariho umukuru w'igihugu mushasha yari kwahamagara impunzi ngo zitahe. Ivan Irakoze aratashe, ageze mu Burundi asanga ni nko guhungira imvura mu muvo, naho nyene arondera akazi arakabura.
abuze akazi mu Burundi aravuga ati bwa bundi ntaho nahungiye, ibyago biracyari ibyago, nari igihe yarabaye hanyegera aguma atinya ko afatwa, avuga ati reka mfunge nsubira mu buhungiro ahubwo. Asubiye inyuma niko kucyafatirwa ku rubibe hariya mu Kirundo, afatwa n'iperereza, mu nyuma baramutwara mu Mpimba, ubu amaze imyaka 3 mu Mpimba. Mu kwezi kwa kabiri guheze twabonye Ivan Irakoze bamusohora mu Mpimba, bamusubiza muri documentation. Turavuga tuti ibi bintu ntibishoboka, turamutabariza gose, we tugira Imana twaraye tumutabarije, bukeye baca baramusubiza mu Mpimba. Bude ntitugira Imana kubera ko ari abandi tuba dutabariza batwawe muri documentation, ntibabasubize mu Mpimba, twaguma turindiriye ko ari gihinduka tukabura. Wewe yarasubijwe mu Mpimba, ariko naho yasubijwe mu Mpimba ntiyarenganuwe, ntaco apfungiwe, ntaco bafise bamwagiriza, nta n'urubanza aracibwa muri iyo myaka 3. Ako rero n'akarorero nshimye gutanga ingene abantu biroha bakaja mu Burundi kubera ubuzima bwanse. Hanyuma abari buraya ni bake gushika ubu, nta burero bwinshi mfise bw'abantu bari bagerageje guhungira iburaya, ibihugu vya buraya birabasubiza mu Burundi. Usanga bamwe nk'ivyo bihugu navuze bitanguye kubankira, ugasanga abantu bari bagiye nko muri Suède, amaze kubona ko bamwankiye akaca araba ikindi gihugu ca buraya ajamwo, kaja gutarataza ngo arabe ko bomwemerera. Bamwe navuze muri Suisse nabo nyine usanga iyo bankiye bagenda kuraba ikindi gihugu botaratazamwo ngo barabe ko babemerera. Rero gushika ubu nta benshi dufise bavuye iburaya ngo bace basubizwa mu Burundi. Nibaza rero ko igituma abafise ingorane benshi ari abo bava mu bihugu byo hafi y'u Burundi, nuko ariho hava benshi kubera ubuzima bwanse, bakagenda kugwitamwo mu Burundi bavuga bati nta kundi turi bubeho. Icuko bokorana n'abagwanyi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ico cofata bose, yaba uri buraya, yaba uri mu bihugu byo hafi y'u Burundi, bose ico kirashobora kubafata. None dufate nk'ubu nka mwebwe babiri, Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ejo uwo baterura akabatwara mu Burundi, naho kumbure mutokwagirizwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi, n'imiburiburi bo bagiriza nka bimwe bagiriza Florian Irangabiye ku biganiro yagiye arakora akiri mu Rwanda. Murumva ko bishobora gufata umwe wese iyo yavuye hose, ibino bintu byo mufata. Ego, Pacifique nazwe mu kanya mwana mwabikishije koko hariho amapolitiki ku rwego mpuzamakungu ariko arahinduka, haba ku mugabane wa Amerika, haba ku mugabane wa Buraya. Ico cy'ubukene muvuze cy'abashori nda canke abavuga ati ndagiye gupfira iwacu bazonkoza icyo bashaka ndagiye, twaravyumvise nko muri Kenya aho President Trump agabanirije ivy'imfashanyo yuko impunzi ikakuma zoba zitamerewe neza, bishobora no kuzoba ku bindi bihugu. Mbega mwebwe ku bwanyu Focode irasohoye icegeranyo, kumbure ko ubutegetsi bw'u Burundi bushobora no kuvuga ati mwavyumvise ryashyira hamwe rikorera buza abantu gutaka neza kandi inzara ibiciye iyo bagiye, umuti urama n'uwuhe? Mbega ibi bihugu vyo mwavuze biriko biratuma bivuga yuko mu Burundi ibintu bitunganye bitokwakira abarundi, kuko buri gihugu hari ivyo barabira ko mu guha ubuhungira abantu. Kino cegeranyo kizobashikira canke hari uwundi muti mubona urama woza ufasha muri rusangi kugira ngo abo twumvise mwakoze kwicegeranyo n'amatoza ntihazogire abandi basubira guhura n'ivyago mwene ivyo? Icambere numva no shoka mbwira abariko baratwumviriza, nibaza ko uyu munsi harimwo benshi nk'izo mpunzi, nuko ikino cegeranyo cacu ari intango twipfuza. Pacifique, sinzi ko muriko muratwumva, hari vyari bitugoye ndabona, sinzi ngira hari wafyonza hatariho, sinzi ko mutwumva mwo kugura mikro. Ndabumva mubandanya muvuga, sinzi mubundi ariko turafatanya mu buhinga bw'ivyuma, umuntu yarazimije mikro zose. Naringize nti iruhande y'ikibazo umbajije mbere yuko cyo nyene ndacinjiramwo, ahubwo nongere ko nanja kandi iyi ni intango Focode ikoze kuri kino kibazo. Turibaza ko ino raporo tuzoguma tuyagura mu minsi iri imbere, ishobora kwaguka gose canke tukagira ibindi bice bijanye no kuvuga amagorwa y'impunzi z'abarundi kugira ico kibazo nticibagirwe. Nico gituma dusaba bariko baratwumviriza barimwe impunzi nyene ko bodufasha nabo nyene kongereza ubumenyi bwose bujanye n'iki kibazo, abazi ibyo tutashoboye kumenya ku bantu bahungutse bakagira ingorane,
bodufasha kubimenya nk'ibi navuze by'abavuye i Buraya mvuga ko tuzi bake urashobora gusanga bariho urazi ko abarundi ingene bameze iyo umuntu aje avuye nk'i Buraya ni kenshi ashima kuca yinumira ntavuge amagorwa yagiriyeyo n'ingwane yagize turabatera akamo abashobora kuba bafise amakuru y'ivyo bintu byose ko biduha kugira ngo vyongereze iyi raporo tuheze tuyishikirize abo nyene biraba ntihagire abazovuga ngo kwabaye kutamenya ariko tuze tubereke ko birukanye abantu babizi neza ko abo bantu bashobora kuzogira ingorane basubijwe mu Burundi ako niko kamo ka mbere nashaka kugatera impunzi ziriko ziratwumviriza n'imiryango yoba ifise ikizi kuri kino kibazo ko bodufasha kuvyongereza kuco naho warumbaje uti mbega bizoshikira abo bariko barafata izo ngingo ego cyane amaraporo Focode ikora turakora ibishoboka byose agashikira inzego ziba zerekewe n'ico kibazo haba ku bari mu Burundi haba no ku nzego zo hanze izi mpuzamakungu ntaco tutazokora kugira ngo ibi turiko turavuga bishikira ayo mareta ariko afata izo ngingo bishikira inzego nyene zifata izo ngingo bishikira inama nshingamateka z'ivyo bihugu binashikire abandi bakora mu bibazo bijanye n'agateka kazina muntu muri ivyo bihugu nyene kuko hose hama hari habahani agateka kazina muntu harimo n'agateka k'impunzi ku kibazo uti none hokogwa iki kugira ngo hatinde haboneke umuti w'ibi bintu ahantu uvuga ko ugiye ku rundi rugero rundi rukomeye ruhinduka urugero rwa politike abantu bahunga kubera iki abantu bahunga intwaro mbi iri mu Burundi intwaro mbi itemera ko abarundi bose ari abarundi intwaro mbi itemera ko umurundi wese afise uburenganzira bugira icyo avuze ku buzima bw'igihugu ciwe maze iyo umuntu avuze ico ubutegetsi budakunda bukaca bamwita umwansi w'igihugu ategerezwa kwicwa hari umukuru w'umugambi utwara mu Burundi Reverend Ndikuriyo niwe akunda gukoresha ijambo gukuramwo niwe avuga ko ari ukubakuramwo abo bantu batumva iyo politike iriko iratwara mu Burundi rero ico gihugu birumvikana ngo abantu bahunge kugira ngo ivyo bintu bihere abantu bahunguke nuko bwa mbere izi njyane zitora umuti ziriho kuva muri 2015 usomye muri raporo muri byo twita recommandation byo tuba turiko turahanura tubona ko byoza n'umuti nuko twasabye n'ivyo bihugu vyakiriye impunzi nimba koko bibona ko biremerewe n'impunzi z'abarundi ahubwo nibifashe bisunike leta y'u Burundi gushobora kuvugana nabo batabona ibintu co kimwe maze haboneka umuti urama ku kibazo c'umutekano mu Burundi iyo bitabaye ivyo twama twabivuze mu biganiro ni kenshi ndazi ko n'ubu hatabura abandi baza gusubira kubibaza ikibazo c'impunzi mu karere kacu cama kimeze nk'ibombe umunsi umwe iruhira guturika mu gihe leta zigumye zankira abanyagihugu bavyo gutaha no kubemerera ko baronka uburenganzira bwabo nivyo bihava bikavyara intambara nta leta burya nimwe iriho ikomeye ku buryo ishobora kuzobuza burundu abanyagihugu bayo kuzogwanira agateka kabo umunsi umwe rero iyo nzira boyiva ko bakamenya ko duteza kuvugana akaboneka umuti ku bibazo biri mu Burundi Alice ngiranyemereye hari akandi kabazo nagomba kubaza kajanye n'ico ca politike Pacifique nahazwe musohoye icegeranyo mu ndwi umugwiseni ujeje gutegura amatora mu Burundi nawe wasohoye ikirangamisi c'ibikorwa Allo Gilbert nitwa turamwumva sinzi ko sinzi akabazo agize Gilbert wowe twumva ngira ngo imbere yuko Gilbert agaruka nahise akabazo Pacifique ndahazo kajanywe n'ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ivy'impunzi mbega bobo nta buryo baba bafise bwo kugira ico bakoze kugira ngo umuntu ahungutse kuko nibaza ko bafise mu mategeko abagenga gufasha abantu bahungutse iyo basubiye mu bihugu vyabo mbega ntaco bokora bobo kugira ngo bashobore gukurikirana kugira ngo umuntu ahungutse asubiye mu gihugu ciwe ntagirirwe nabi HCR nivyo irafise uruhara rukomeye ku bibazo byose bijanye n'impunzi nibaza ko imwe mu ngorane HCR ifise nuko itegerezwa kugendera ku mategeko y'ibihugu yoyo iragwanira ku gateka k'impunzi turamaze kubona nko muri Tanzania ko HCR yagerageje kenshi ikagerageza kuzirahoyahoya
ariko urabona ko ari ibibazo kiguma kimeze kumwe mu gifaransa bavuga ngo epée de Damoclès ku mutwe w'umuntu. Impunzi ziri muri Tanzania zibayeho umutima utari mu nda zigira ati umwanya wari wo wose dushobora kuvyuka batubwira ngo tuvireho. HCR iravuga ariko ntiturabona ikintu kinini gihinduka kugena ubuzima bw'impunzi muri Tanzania ingene zibayeho. Ikibazo mbagije naco kirakomeye, none abantu bamaze gutaha HCR yo ntiyokurikirana ikaraba ko abo bantu bafise umutekano. Nibaza ko ico kiragoye ku ruhande rumwe, kuko iyo abantu bahungutse bakaba batakaje kwitwa impunzi, nibaza ko HCR iyo nyene nka HCR umuntu arayimenyesha ikamenya ko abantu bagira ibibazo, kumbura ikaraba ico yofasha kubadashaka nko gutaha mu Burundi nimba bokunguririzwa nko mu gihugu kigira gatatu. Ariko iyo umuntu yamaze kuja mu gihugu ciwe akaba yahejeje ivyo byose byo kwitwa impunzi, uwo muntu abazwa leta yiwe, umuntu acabazwa leta y'u Burundi. Gusa twe ico dukora ni ukubandanya hasi tuyifasha kumenya nk'aya makuru, kugira ngo iyo bishitse abantu bakayibwira ko babona ko batoshobora gutaha mu Burundi, nk'abo bari muri ivyo bihugu bahungiye muri ivyo bihugu byo muri Afrika, biboneka ko ubuzima bwananiranye, hasi yobandanya gufasha kugira ngo impunzi z'abarundi zibona ko zitakishobora gutaha, zimaze imyaka 10 mu buzima budashobotse, igafasha kugira ngo habe ibihugu vya gatatu vyemera kwakira izo mpunzi zikabaha ubuzima. Twarabonye mu myaka iheze ukumva nk'impunzi 72 muri Tanzania babona ko bidashoboka ko bataha, bagira bati ibihugu byoshobora kubakira, nka leta zunze ubumwe za Amerika zarabakiriye, nka Canada yarakiriye abatari bake, Australia yarakiriye abatari bake. Akamo twotera HCR nuko ku mpunzi zimaze imyaka 10 zihunze, ibi vyabaye muri 2015, zikaba zigorewe muri ivyo bihugu nka Tanzania, aho wumva ko impunzi zigowe cyane. Hari muri Kongo mu ikambi y'Urusenda naho nyene amakuru dushikira ateye ubwoba, aho hari impunzi zitanguye kunyuruzwa zivana mu ikambi zigajanwa mu Burundi. Turasaba HCR gukora kuri izo mpunzi zigowe cyane, bakaraba ko ari igihugu cya gatatu cobakira gishobora no kubaha ubuzima bagasubira kubaho. Nico numva twobwira cyane HCR. Sinzi yuko akabazo mwari mwakumvise Pacifique nahazwe mu kanya, hari akabazo nari nongeye ko mvuga nti Focode yasohoye icegeranyo mu ndwi imwe n'umuguseni utegura amatora, aho watanze nawo ikirangamisi n'ibikorwa vy'amatora. Ntimwibaza yuko bashobora kuvuga bati ivyo bintu Focode ikoze no kugira ngo ahubwo igumura abarundi kudataha no kugenda kwitabira amatora? Jene yaza ko seni yo biturenganije, abantu bari hanze ntitwananditswe, ntitwanaharuwe mu bazotora. Jene yaza ko seni yo bigombye kurenganya, turamenyereye kurenganywa, mugabo hamwe yo dusimbira ko kintu nk'ico turiko tuvugira abantu bigorewe bariko basaba ubuhungiro, bakaba batariko barakigwa, bamwe bakaba bafise ubwoba ko bashobora gusubizwa ku nguvu mu Burundi. Hamwe seni yo kwadukana Focode ngo iri kwibuza ivy'amatora n'ukuri yoba ni kwa kutwambika ibara tumenyereye twovyakira, kuko turabimenyereye, nayo ubundi nta shingiro na ritoyi ivyo bintu byaba bifise. Ivyo turiko turavuga ntaco bipfana n'amatora seni ivuga ko iri kwiyategura, nta na gatoyi ntaho bihurira. Ego Mujiberi, ngira ngo hageze ko tugurura ngira ngo mikro kugira ngo abasavye kugira ico bashikirije nabo bagire ico baterere canke babaze ikibazo umutumire dufise uno munsi. Unkundiye Gilbert, nabonye uwasavye ijambo umushingantahe Sharangabo Leopold asanzwe twayishira hamwe ryerekeye ivy'agateka k'impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania. Leopold Sharangabo, ni mwaba muriko muratwumva mwo kugura kamikro kanyu mukagira ico mushikirije, niba ikibazo mukakibaza.